Rwa rukino rutoroshe kuko wari umukino turondera amanota 3 kandi bakarondera amanota 3 kandi twakinira iwacu. Muga mwabonye ingene vyagenze habaye akantu novuga kamwe bita experience uravye ibisindo badutsinze bwabaye ubuhinga mugabo ku rukino uravye mu rukino rwose wabona ko natwe turondera mugabo tubuza akantu kamwe k'imbere y'igori ko guca tumarira. Twovuga ko tugifise akazi turacavuga tubandanya mugabo uravye umugwi wa Senegal wabona ko ari umugwi witeguye natwe twari twiteguye mugabo hageze igihe baduca mu ryahumye barashobora kuronka igitsindo ca mbere mu minota 15 barasubira turagira ikosa mwaribonye ku gitsindo ca kabiri bijyana bimwe bita ko kuri ho niveau atakigongo kiriho aronse occasion wewe ashirayo muga twebwe wabona ko twashoboye kuronka ama occasion mugabo ntitwashoboye kwinjiza. Novuga ko mu ahanini urukino rwagenze neza. Twinjiza abantu batatu mu kibuga uravye rero hajya ijya remplacement twagize ya nyuma ya basi sinaye gushoka ndabinjiza rimwe uko umunyegora ashobora kubabara ahanini nuko nagerageje kugira sécurité nibaze rero ko ahubwo tuzobana dutegura abakinyi bacu kuva ku munota wa mbere kugira hajya bishobose bakamara urukino bakomeye byoba byiza cyane. Muga hajya abasinje hasigaye iminota mike kwari kugira nicunge umugardi ashobora kubabara sinje mbata umukinyi imbere ngo ndamushindane ico gituma nibaza inji atevye muga tuzobana dukora kugira turabe ingene twoshobora guhinyanyura abakinyi bacu tugashobora natwe gutahukana amanota 3.